byo biri ku ruhande nibisi turi mu kazi Mumbarize Rita ati none Rita wewe kuko ndagutokana cyane mu video kandi tukabona ko ndishikireza ari uri mu journaliste ngo ndakubwira ariko arangibire none kutokana cyane kandi nishapu byinshi nikomeza ubuzima busanzwe cyane uratokana bisa wavyumvise oya ntiyabyumvise mu bate wait Madame byaraheze by'ubudamu byaranye n'uyu munsi byarana 30 December ko abantu batoro dusarisha hari umuntu umenyerana gukina ku buryo bibari mu maraso ku buryo naho baba babahaye script scene mushobora gucreate mugacreate ata wundi muntu yakiyaze n'undi agacreate nkandi je nkakibamwo nkamera nk'ukumenga twakivuganye urumva no muntu twamenyeranye kandi tutatinyana kiya kintu rero kirabura cyambere na mbere hari ikintu bita kick bivanye na sene turimwo hari amajambo tuba turiko turavuga ugasanga ijambo mwe riramuheranye bigasaba yuko umwe avuga kugira undi acaronka adugire kwiryo nyene niko twari tumeze sa ico cyarabuze bivanye nuko je ndashobora kuvuga muri comedy bikamperana kumerana rero byaca bikenera ijambo ijambo riduga rimbyura nkafatira kwiryo jambo kugira nduzi ibindi ibyo byarabuze bivanye n'abandi bapeti dukenana gusa bizoza nabo nyene bariko bara ni bukebuke Rita urabizi urazi mwarabanye na Famba muri nyene Famba kuvuga neza yuko gutangaza kwanza ngo yagarutse mu ihuriro mu nyuma ngo twari twababeshe camare we yavyakire gute bijya bintu nko kumengo no gukinagiza abafana jewe urazi kira muntu afise ubwenge bwiwe nafise ibintu agenderako sawa mu bisanzwe je bijya ntavyo nzi okay bijya byo kuvuga ngo yaragarutse kugaruka ko ibyo nta comment cyane no bishira ko kwera ibyo bintu bavuganye ibyo bakinanye yaranditse yuko ngo bamuhaye uruswa ibyo ntavyo namenye je nabonye comment nk'abandi nabonye post nk'abandi sinitayeho kubibaza cyane kubera ko umuntu kira muntu afisa amahitamo yiwe yo gukora ikintu kuko sino wosanga ngiye kubaza ibintu bitumye je niteranye na Famba kandi n'umuntu twavanye kure twabanye mu buzima bugoye twavanye mwarana bana utwarana bani no mu nzimwe ujya ni nka mukuru wa kwanza ni mukuru wanje kandi ndamwemera no mu byifuzo no kwifuza yuko agaruka kubera ko je sinifuza yuko yosubira hasi cyangwa ingareka akazi no majambo make sino bishira kubera nshatse kubyinjira wosanga ngiye kumubaza ibintu bituma ntazi bigatuma dushwana gato ingaho ya kintu hari canyaca kuriwe kuri ivyo je sinogwanya umuntu kuba afise talent akagenda kuduziza abandi ni fresh tu sasa tupinzane ariko harakaza mu warengeje ko ngo sinoshima yuko ngo asubira inyuma gusubira inyuma rero sikuduza talent z'abandi ahubwo no guhagarika gukonza nari umuyuwayi biraboneka ubuyuwayi bwanje abantu baranyereka yuko ubuyuwayi bwanje butoherera ngaho sawa ariko sinabihinga uvucana nakuriye mu ndayo kurabyo so hari ikintu cigeze kuba gafa ni story y'ubuzima ntabwo nokivuga gituma nje mu buzima bubi sinavuga byo birebire ubwo buzima bubi cyane bro no mwibarabara narahagiye nchani imagine ati nikiye kintu cyo nkura muri ubuzima chambona yuko basi ya talent yanje ya comedy ariyo basi yo kubera kera nafata video nkayifatira muri telefone kabatushe kara gatouch tukarabira onye bakamata babu umeua kandi ico gihe nari mfite talent ya gasore nilikuwa nimemkopi sasa mbona ati ubu buzima ico bunkuramwe labda nibijya bintu byo gukina ama cinema byo hankura kandi byagenze uko nyene so sinzana narose akadiri ku DJ bwo mu kabare kuvuza imiziki mu kabare ndaronka ubufaranga butonya canegera mu manager wa Ihuriro TV niho byagenda uko nsanga nisanze ninjiye muri game bakunzi bakoresha umaya media mumeze gute mumeze bon mumeze fresh ni Mr Tugesho umunyarusaku ni suto chawa Mr vu gutavyume bon ni CAMAMARE muramuzi muramenyereye mu mafilime agiye atandukanye hari abantu rero bashobora kumbaza ati none gasha ko tubona CAMAMARE uyo wundi ari hampande ya CAMAMARE ninde
Ewa rero kwanza namuze kwanza Chamamare kwanza kaguma gashuha ku munwa sana kabagasha. Ewa ni ate Chamamare. Vipi sasa? Umeze neza? Fresh. Tuko turi mu kiganiro muta. Turi mu kiganiro. Unasikia? Tubizimye tuzimishe basi turantre. Ni wavuze simvuge turi mu kiganiro rero cyane. None ntugiri Jesse nshaka kugira ibintu uya ugire gusa tuyage gusa se. Ugasubira kugira ibintu ugasubira kugira ibintu vy'ukuna mugasha uri kagaho. Turi mu kiganiro apana kuzura ibintu. None nk'umugore canke tugukure mu kiganiro tuyi. None nk'umugore akavuduza ijambo imbere y'umugabo nkaje aho nta nubwo bucyo. Uri umugabo nyabaka. Uri umugabo wiki nk'ubo bavuga ati fe reka ntange ntuze definition y'umugabo ati jewe nk'umuntu umugabo wotanga definition wovuga ngo muramutse unye wibagiye ko muramutse iramukiza abakonzi bacu shorekana mu uvuga ko kiwara wari mbere y'umugore ntandera afise wamu ndabaramutsa cyane bakunzi bakoresha umwanya bakunzi bakoresha umwanya bakunzi barita comedian mwese ndabaramukije hama turameze neza ndi kumwe n'umugabo asuma indagara yes umugabo uvuga shirako ka wanje umugabo wanje asuma indagara umuntu atakunda indagara ngamwishe igihugu ninde cyangwa atagindagara renza ko nakagatore kagandi gatuma bigoha ugashira ko nagapavuro kagapiripiri ka VIP kizungu bakuzi bacu rero uyu ni RITA ndibaza hari cinema je nigeze kubona kuko no RITA ahanini bakunda gukina na Chamamare ariko hari cinema nimba nabahuje bigeze gukina ndabona ko muyikunze cyane urumva ndabona ko muyikunze cyane iyo cinema rero RITA je nariyumvira ati none RITA anakuyaye haje muri industry kumengo ibikorwa sikirenga urumva ndavuga ati reka nzomurondere kugira tuyage impamvu kwanza yamurondeye Chamamare na vision afise ndetse na Chamamare atubwire ingene Chamamare ashobora kugaragara mu mafilme agiye atandukanye muri za Mario amafilme yo mu ihuriro yose abarimwo kwa Bell abariyo kwa Furani hariya kuri Nick Drip abariyo kwa nande hariya ngo yagiye kwa Nick Drip ngo yakinya tabizi ko ariyo Ego RITA umeze neza rero nukwije meze neza ndakomeye RITA we none kudasa n'umukomedi none jewe oya ntumiri komedi ariko turi mu kiganiro muri komedi nuko jenzi yuko kira komedi sivyo ariko wo kuraba ingene witwara ingene umeze umengo nturi umukomedi hajya ni mu kazi ubu turi nyuma y'akazi ubu turi mu kiganiro ntituri mu kazi ntituri muri komedi kabisa niki rero cyatumye uhitamo Chamamare avuga ati Chamamare ngo dukorane akubere nk'umugabo mu gihe hari umwana mutanasa yuko iyo bari ntekereza ntande byahetse umugabo no oya impamvu je d'abord namutoya mbere nk'umugabo ivyo nashaka kwa kina nabona abibamwe nkuko je ndabishaka canke director wacu yaramuravye avuga ati turavye ivyo dushaka kuri no scene uyu mugabo kabisa arakwiye kuzarasuma indagara kuri bonani zadesa n'intore ni oya nze zadesa vraiment zendagara zifaditse gusa nikosa nuko yazizanye kuri bonani abandi basoma inyama kuri bonani shavre nagize rero publicité nagize mbwira abantu ko ndotoka ikirungo kitabaho kumbe kabona ohena kabona Chamamare ni gica tumirero uvuga ati RITA jewe uko biri kose twokinana no mufasha bikagenda uko yarakurishe canke vyagenze gute kwa okay tugende buke tu kuna muda mwingine inabidi tuwe serious okay nakuweje koresha time ubu n'ubuzima ni nka kujya abantu mu isoko iyo badandaza impuzu bari urumva bari muri sari imwe badandaza za yorayora baba bazinanye baba bakundanye baba bunze ubumwe kugira akazi kagende fresh sawa mu gihe rero umbajije ati ni iki cyo bacatumye mbona yuko RITA iki niki nkuko wabivuze RITA ni famille mwahuriye he kwanza ni famille yawe famille gute je ni mwihuriro TV na office channel yiwe RITA arakinira iwacu sasa gukinira iwacu ni nkuko nanje uko ninzu je namubonye siyo mpamvu ndabwiye ati ni famille turi hamwe niyo mpamvu nkeneye mu vyiwe anytime gusa ndashobora kugenda yani nta no guharira gatonya ni kujya kuntu ngenda ntahaririye
niko natwe tumukeneye atarinda guharira Ego. niyo mpamvu rero nagiye gukora nk'uwikorera kabisa Rita inyuma y'ihuriro TV urafisa yindi mavizo yo gukora ibyawe rero personnel sanzwe ndabifise ivyanje personnel waba ubifise yava yukuja mu ihuriro ego nenda bifise wagiye mu ego ihuriro uvuga ati reka nje kurahura ubwenge canke nyene oya jewe sinarahuye ubwenge iyi ni impano yanje ni impano sivyo nize sivyo natewe mu rushinge ni impano kabisa. hama kuja mu ihuriro jewe sindi mu ihuriro oya je ndi muri RITA comedian sindi mu ihuriro ariko ihuriro na RITA comedian turafashanya turi ubumwe ndashoke na service warabonye ya Rowi Marse narakinanye na bakefa kefura nako kina muri mutima kina no mu ihuriro mbo hari yindi mperuka gupostinga ubuvuba bariko nakene na ba Jojo umva n'inshuti aransaba service nkuko ndamukenewe no munsi nawe ja akankenera umva nta kintu no saba mu ihuriro ngo nta service usaba ngo yego ngo yanke canke ngo mbanze kuvyiyumvira ngo mbibasha ngo nzukikinzo gisaba ngo bizoca oya nkuko urumva nyene ko nkuyobiro noroshe cyane umva amazi ko kwa sheri umva ntuzenya wa manager wabo vraiment yubahwe nta service ndamusaka ari no mu bantu nzibuka ninagera hahandi nifuza ari mu bantu nzoza ndahagarara mvuga tangura nyene guhamagara Rita ntiyakugoye cyane CAMAMARE mu gukina nako CAMAMARE umenga afite akajagari kenshi ari karakina oya arajagara kandi kunyena jagara nivyo twashaka ico gihe twashakanye nivyo nyene ivyo bijagaritse ntiyashoye kungora mva namaze gukira na mwihuriro nari maze kumubona ivyo nyene twashaka ivyo nyene mwihuriro abantu benshi twari gusaba ariko twashaka ibinyene vya CAMAMARE ariko CAMAMARE y'abantu badukurikirana bamufata nk'indaya CAMAMARE umubona muri no cinema bana kabibona yuko umengo ni ndaya jewe aho ico novuga biga pubawe antuka abantu bose bamufata nimbari ari kwa Fanira Vine ari kwa Beri ari kwande benshi nabandi no bantazi benshi niko babona ko ashoboye none bavomagara mu bintu vyobona ko aza kuvyonona nikwera babona ko ashoboye yego yubawe ahubwo nabandi bagume baguhamagara ahubwo nabandi mwumve yuko jewe nshoboye mumpamagare ndabakorera akadawo abakorera umuti kubera ko ikintu nakubwira ko koresha umwanya arana foto niwabona umuntu aguma hamagagwa kwa kila mtu huku na huku si kwamba eti ni maraya nuko wabona nkuko yabivuze ati anaweza kandi n'urukundo abantu baba bagufiseko kuko umuntu atagukunda ntashobora kuguma guhamagara anytime ngo ufashe ikikogwa no kandi bakabona yuko umuntu ndamuhamagaye ndashobora kumuronka ntagara jenzi ico ndondera bro kubera ko abantu dufise ino mwihuriro sibo bari kwa RITA oya sibo bari kwa Joachim sibo bari kwa Beri sibo kwa Fani sibo kwa Liberi sibo kwa Sabas n'abantu baba batandukanye dushobora kuba dufise abantu nga mwihuriro budasanga bari hariya anye ariko je nkorenga ujya kandondera sindamugareko nkagenda hari abandi nungura hariya anye ugaca usanga hariya abantu bariko baramenya mu bintu bitandukanye so je ndo mu comedy ariko ndakina na film serious harabamenya ku cinema ya serious cyangwa comedy bivanye naho yayibonye ucu usanga rero abantu bariko baramenya benshi barenze bivanye na kwa kuntu kutagara hari ababyumvira yuko ngo kugara ngo buza wiha agaciro yego mese ndabyansi si bose baguhamagara ngo ugende bivanye nuko ata contact sana mufitaniye nabo ariko bijya bintu byo kugara ntakubeshe biratuma utamenyekana kugara cyane biratuma utamenyekana gute ujya muntu aguhamagaye ukanga kugenda kumufasha kandi uzi yuko afise abantu biwe bajya abantu biwe ntibazokumenya niyo mpamvu jewe rero nihaye ihangiro ry'iwanje njewe umpamagaye tukaba twumvikana nzoza kugufasha kuko nanje hari gihe nzokora ikigogo ndagukenera yego Rite uremeranya n'ivyo bintu yego jivyo ndavyemerana cyane kubera umuntu ntashobora kuba umuntu atari kumwe n'abandi bantu ngo kuboko kumwe kwiyaze ntikimara uburyo urumva utegerezwa gukenera nk'unamukeneye CAMAMARE ejo canke yiga ejo nkeneye urumva yuko nzova ndamubwira ngo yani gishoboka ico kintu ngikunda umva kurya namukeneye akaza ubwo nanje niyankenera nzocanza kurya umva ko mwihuriro namye mvuga ati bubahwe ihuriro umva Imana ikomeze ihezagira ihuriro kubera iki nta kizitizi na kimwe jewe ngira mu gushaka umuntu mwihuriro oya ndahamagara gusa muga ewa je nkene ndashaka kumamagara
uno munsi ejo shooting ubwo abantu ntibashobora kwibaza bati niyo ndishi yawe garita mu ihuriro oya ivyo biri ku ruhande nibisi turi mu kazi Mumbarize Rita ati none Rita wewe kukunda gutokana cyane mu video kandi tukabona ko ntekereza uri mu journaliste nza ndamubwira ariko aranyibere ba none gutokana cyane kandi nishapu byinshi nikomeza ubuzima busanzwe canke uratokana bisa wavyumvise oya ntiyabyumvise mubate wait madame byaraheze by'ubudamu byaranye n'uyu munsi byarana 31 December muke ko abantu batoro dusarisha no si ubuzima bwanje bwa misi yose oya je nshatse ndatekereza je nshatse simvuga nabi ariko ushaka baguvyonzereye ego je ndishura nabi kuba ntanguye nyene ivyo kabisa sinera umva utangiye kumbwira nabi bamama bagira bambaye ikora munsi kubera oya mugore wese yikwiza utegeza kwishira munsi kubera ntawe umenya yuri ntabwo ko wambaye ikora mva rashogwa n'abantu ikora ya action action kabisa Rita none we nk'umugabo wawe ikintu ca comedy kuko comedy yitwa comedy kwivuga byose sa ndingahe bivuga nk'umugabo uvuga nka CAMAMARE umugabo wawe oya umugabo wiwe mu nzu reka utakaci kutamutuza izo mandagara utamureta mandagara zarani zabujinga na kumafete tekereza Ritasha umugabo we none aragutahura nyene mukubura umukomedi nyene uri umukomedi je nta mugabo mfise oya narapfakaye narapfakaye nta mugabo mfise kandi kindi naco oya umugabo wo mu nkino ntunga benshi bakefa bacamamare ba misi bose mba turi mu kazi birore bampaye n'umupira birore bampaye jewe nukuri ndabikina uko baba bimpaye mu buzima busanzwe urumva ndumupfakazi kandi kindi naco no kubo babubatse nawe tuvuge ku ruhande umva uzi ko no banubatse ku bantu babubatse urinze ubana n'umuntu bisaba yuko mwumvikana umugabo amenya ico ukunda umugore akamenya ico akunda niho bana n'umuntu ngo vyadukana igiturumbuka atavyo bigeze ugira ubwo rugo rurononekana umva murabivugana mukabihurizako mugakora akazi none abangaye bubatse bakina bakora mu bindi bihugu maze gutera imbere no ngayi wacu barakora nako nakazi dukora nakazi ubona yuko abana ko atari akazi ashaka kubisuzugura twada turabaca ko n'amave wite ndavuga ngo turiroga ego murumvise neza yuko ego bo bari muri tournage ni cinema nshasha bariko barakina CAMAMARE arimo mwari mwakawutsa uva muri comment ngo none ndo mavazi ya CAMAMARE babivuge uko mukazi uko kambara neza umwanya umwe nagahanuye karambara neza ego Rita ngo ngareke ngo karambara neza ngo nagahanu unadabu nige nakabwira ati genda wimoshe kwanza ugire tushe ego CAMAMARE nta muntu numwe atazi CAMAMARE nafambikira ibintu bakoze mu ihuriro TV ariko ubu mwaratandukanye nikiye kintu CAMAMARE yatakaje inyuma yo gutandukana na fami sinovuga ngo ntaco rimwe sometime birasaba yuko tuvugisha ukuri okay sinovuga ngo ntaco kirahari ni nguko nawe nyene iyari hari ikintu yatakaje nubwo yogenda gukina handi hari ikintu azoba yaratakaje okay urabona mu buzima hari umuntu mumenyerana gukina ku buryo bibari mu maraso ku buryo naho baba bahaye script scene mushobora gukreate ikintu mugakreate ikintu ata wundi muntu yakiyaza n'uwundi agakreate ikintu nkandi je nkakibamwo nkamera nk'ukumenga twakivuganye urumva n'umuntu twamenyeranye kandi tutatinyana kiya kintu rero kirabura cambere na mbere hari ikintu bita kick bivanye na sene turimwo hari amajambo tuba turiko turavuga ugasanga ijambo umwe riramuheranye bigasaba yuko umwe avuga kugira undi acaronka adugire kw'iryo nyene niko twari tumeze sa ico carabuze bivanye nuko je ndashobora kuvuga muri comedy bikamperana kumerana rero byaca bikenera ijambo ijambo riduga rimbyura nkafatira kw'iryo jambo kugira nduzi ibindi ibyo byarabuze bivanye n'abandi bapeti dukenana gusa bizoza nabo nyene bariko bara ni bukebuke Rita urabizi urazi mwarabanye na Famba muri nyene inzu mwarabanye na CAMAMARE mwarakoranye byinshi ariko kuri yo point ya Famba gufata ingingo yo kuva mu ihuriro akaja gukora ubumenyesha makuru Rita yavyakiriye gute kwanza kuri we nk'uwo muha Famba ati muhanure nimba yoba yarakoze neza canke yarekoze nabi gira ico wo mubwira iki Famba no comment n'ubuzima bwa Famba
abantu batwo ndinjira mu buzima bw'umuntu ntaco bise ndabivugako nta n'ikintu na kimwe wovuga ati je kwera nta gishasha kabisa CAMAMARE jewe reka ndakwibarize wowe shako cereke Famba kuko abantu benshi barabona ibintu Famba yandika ngo twarabakinye ndeza waribonye ngo twarabakinye imitwe je n'ihuriro warabonye rya post sivyo warabonye ngo twarabakinye ngo sinasubiye mu ihuriro kunuku ajya amajambo kuko mu ihuriro TV ni media nga mu Burundi ifite abafollowers benshi kandi yavutse kare ikuriye nyinshi cyane nga mu Burundi rero sokuruza wa TV menshi nga bisigura neza yuko ikintu cyose kibaye mu ihuriro abantu bose baba bari maso barabe habaye iki bigenda gute bigaruka gute kuko urabona kuva bagasore bagenda harabaye amajambo biragenda biragaruka uno munsi naho ugwaruka ko ari rwavyutse urabona umwaragiye urumva rero abantu rero ntibo burare kwibaza ibibazo CAMAMARE Famba kuvuga neza yuko gutangaza kwanza ngo yagarutse mu ihuriro mu nyuma ngo twari twababeshe CAMAMARE we yavyakire gute bijya bintu nko kumengo no gukinagiza abafana jewe razi kira muntu afise ubwenge bwiyo na afise ibintu agenderako sawa mu bisanzwe je bijya ntavyo nzi okay bijya byo kuvuga ngo yaragarutse kugaruka ko ibyo nta comment cyane no bishira ko kwera ibyo bintu bavuganye ibyo bakinanye yaranditse yuko ngo bamuhaye ruswa ibyo ntavyo namenye je nabonye comment nk'abandi nabonye post nk'abandi sinitayeho kubibaza cyane kubera ko umuntu kira muntu afise amahitamo yiwe yo gukora ikintu kuko sino wosanga ngiye kubaza ibintu bitumye je niteranye na Famba kandi n'umuntu twavanye kure twabanye mu buzima bugoye twavanye utwararabanye no mu nzimwe ujya ni nka mukuru wa kwanza ni mukuru wanje kandi ndamwemera no mu byifuzo no kwifuza yuko agaruka kubera ko je sinifuza yuko yosubira hasi cyangwa ingareka akazi no majambo make sinobishira kubera nshatse kubyinjira wosanga ngiye kumubaza ibintu bituma ntazi bigatuma dushwana gato ingaho sivyo kuba uri ufise tala kuko umenyesha makuru aduza tala nk'ubu dufate jewe ndashaka kuvuga ati ikigano dukoranye na CAMAMARE na RITA abantu barashobora kuca bavuga ati kumbe RITA bimeze kuko ntibarigera bamwumva muri interview urumva bamubona gusa kina baramenye rero RITA wariwe baramushigikiye umva ndafasha kuduza tala umuntu eske ufise tala ugiye kuduza tala z'abandi bantu eske ivyo bintu birasunaga bro ufise tala ugiye kuduza tala z'abandi bantu umva gwawe bisigura yuko umuntu abona umengo wahejeje wewe hawe fresh ugiye kuduza rero abandi urazi ikintu kubwira rimwe na rimwe je mu kwishura ikibazo ndamanza nkacumbiriza neza nkagitahura subiremo oya aho je nagitahura mimi sikurupukaye kujibu tu maswala ya kiolela ushaona je ndayumviriza ikintu nkaciyumvira ko kwanza kucishura kugira senza kwishura ibintu ushobora kunteranya n'umuntu ego swat mu buzima kira muntu arafise ibintu ahagararako afise ukuntu abayeho afise n'amahitamwo yiwe mu buzima kandi atawundi muntu yo muhindura umuntu wari we wese urazi ko ushobora gukora ikintu abantu bakavuga ati ico kintu sico kandi we muri we ubona yuko ari fresh sawa kira muntu rero kuba afise amahitamwo yiwe ababona yuko kijya kintu hari canyaca kuriwe kuri ivyo je sinogwanya umuntu kuba afise talent akagenda kuduziza abandi ni fresh tu sasa tupinzane ariko harakaza mu warengeje ko ngo sinoshima yuko ngo asubira inyuma gusubira inyuma rero sikuduza talent z'abandi ahubwo no guhagarika gukora niko gusubira inyuma none uretse gukora abantu nibice bisubira inyuma ariko je nifuza yuko agaruka akora tahu ivyo bintu ico ndagitahura kubera umva adakoze no gusubira inyuma kandi kindi naco adakoze ababaza imitima ya benshi afise abafana benshi bamukunda afise abantu bamwigirako ikindi naco afise n'abandi benshi umva nkuko kwa CAMAMARE avuga ati jewe ndi kumwe na Famba nukuri ndumva imeze neza ni nka jeje nkirana n'abana benshi ariko ndi kumwe na mwigeme je ndavuga ati ibintu je bimeze neza kandi n'umwana muto afise wita na Famba ngujya atari kumwe na jewe se ni nigenda nkuko yari gutegeza kugenda niyo mpamvu rero mba nkunda ibikorwa byo mu ihuriro byacu nkuko tufise ibintu twagira ko kwera je na Famba twiyemeje nkuko twabyiyemeje kudatandukana sana okay no kwifuza yuko agaruka sino byanka vrema ahubwo kugaruka kwiwe je byonezera hari abandi babiyumvira ati CAMAMARE arafurahia kuba Famba yaragiye ndo natagupambane banampa njia no yasuko ahubwo njewe nifuza yuko garuka kubera ko hariho movement zigaruka
ziduga so kuvuga ngo sinkora nje ndakora kandi kujya nyene ariko hari ikindi kintu ciyongera bro hari ego Rita uko biri kose uri umukomedie nubwo abigeme benshi batinya komedi ko dufashe nga mu Burundi abakomedie ni bake cyane sinovuga yuko ari umukomedie numwe yo bari ku ngazi yo hejuru kuko abakomedie ngaho haruye nko kuri batatu usanga haza ngo Kigingi Mutima ngo na Defense abantu nk'abo bagasore bande umukobwa ntagaruka ntaza nko muri batanu ngira nubwogera kuri batanu barise usanga ari kure gose kabisa usanga baza n'inyuma yaba bacamamare hari wewe Garita ubona neza yuko target yawe neza ikintu uzokora kugira uvuga ati jewe ndi kuri gwagwego gwa bamutima nabande akubwiye ngo ikino oya ntaje okay kugira ngere kuri go gwego ego nka jewe abakobwa umengo ntibagaragara cyane tuzogaragara mwoharura imyaka Kigingi amazi kugira mwe mumenye Kigingi mosho gusanga Kigingi yarakoze nk'imyaka nka 10 mutaramenya Kigingi yatanguye akazi je ntaraza muri game ba Mutima umva nabantu badukuriye bagasore yatanguye je natanguye kera ibi bintu akazi nagatanguye kera ariko sinigeze nja ku ma réseaux sociaux ngo mboneke urumva bafise aho bahereye bafise aho bari kandi kindi naco je nta numwe turi kumwe muri competition oya je sinkeneye gukora nka Mutima sinkeneye gukora nka Kigingi je nkeneye gukora nka Gakobwa ubundi izina ryanje je banyita mu kazi kanje ni Gakobwa je nkeneye gukora nka Gakobwa ngume ndi Gakobwa hama ivyo kuvuga nango nzobo wakangaye reka je nzotangura nsubire nikurikira ico nabana kibwiye n'abantu jewe nzotangura usubire wikurikira unkurikira umukobwa azogira nka 10 gusa rero ego 10 numero 2 azobari Gakobwa wumva gushika kuri 9 Gakobwa numva nzokwitangura numero 2 zobari 10 ngo cyamara ivyo ntabitaho umva umwe wese afise ukuntu akora umwe wese afise ukuntu yumva impano yiwe no gukunda akazi kiwe n'ukuntu yakora akazi kiwe uhora amakomedie none atandukanye ego cyane yo cyane akenshi ukunda kora amakomedie y'abandi cyane ndaraba benshi Muranda Mutima Gasore wewe ni n'umujamo yatsanze tunandikiranira twayanakoranye no muri Isaac TV muri ntuze PJ mbo ujya ndamuraba cyane Mutima ndakunda Defense hanze ntujabukayo cyane hanze ndaraba ba Tanzania aba nayo n'amakomedi y'abafaransa mpora ndaba umva ndabiraba kenshi kubera iki umuntu ararahura ubwenge ku bandi uraraba ukavuga ati umuntu akakantu yagize aha yagize gutya ko ashaka ina comedy umuntu akagira ikintu ukabona ati umuntu yakosheje akakani yakagira uko ahubwo nanje cyangwa je ubwanje ndiraba je ndafata umwanya wo kwiraba nkavuga ahantu même si abantu mbona bagyohewe n'iki kintu akakani yo shiramo akameze uko iyo ndakagiruka je nkikosora kabisa CAMAMARE dumera nk'abasozera gatoyi sinobura akabazo kamwe nunaku nogenda kubajije CAMAMARE uri umujene uri umu entrepreneur uko biri kose ndibaza nta kandi kazi uradupresenta ko ati je burya ndafisa kandi kazi mu bisanzwe ukunyene gusatira muri comedy niwo mwuga wawe CAMAMARE inspiration yawe hanini wewe wayikuye hehe kuko ukiri umwana ibi bintu bitangura ukiri umwana ndibaza ntivyadukije ubunyene wakuze ngo ni yadukije kwa comedy kuva ukiri umwana ufite utuntu nyene two gutwenza abantu wowe inspiration hanini yavuye hehe neza na neza kugira ngiri nguvu zo kuza muri ibi bintu so je nakuriye mu Kamenge kuri 11 kuri 11 nari umuyuwayi biraboneka ubuyuwayi bwanje abantu baranyereka yuko ubuyuwayi bwanje butoherera ngaho sawa ariko sinabihinga uvu cyane nakuriye mu ndayo kurabyo so hari ikintu cigeze kuba gafra ni story y'ubuzima ntabwo nokivuga gituma nje mu buzima bubi sinavuga byo birebire ubwo buzima bubi cyane bro no mwibarabara narahagiye nchani imagine ati nikiye kintu cyo nkura muri ubuzima chambona yuko basi ya talent yanje ya comedy ariyo basi yo kubera kera nafata video nkayifatira muri telefone kabatushe kara gatouch tukarabira onye bakamata babu umeua kandi ico gihe nari mfite talent ya Gasore nilikuwa nimemkopi
sasa mbona ati ubu buzima icyo bunkuramwo labda nibijya bintu byo gukina amasinema byo hankura kandi byagenze uko nyene so sinzana narose akadiri ku DJ bwo mu kabare kuvuza imiziki mu kabare ndaronka ubufaranga butonya canegera mu manager wa Ihuriro TV niho byagenda uko nsanga nisanze ninjiye muri game ntumbaze birefu watanguye mu Ihuriro direct magushika ubu ari huri so natanguye gukinira oya natanguye muri Kofem ni yaruguriyo ikigo c'abagore kiri mu Kamenge kujya kabiri ikigo c'abagore si kujya kabiri ni mu Kamenge ngaha anye urabona ijya mbere ni rya 12 na 11 hagati ya 12 na 11 kwipaviri gabura kina Chiptoki na Kamenge bacita Kofem naho twatanguye gukinira amasinema kabisa Camarumva neza yuko atunzwe na comedy Rita wewe utunzwe niki kandi nyuma ya comedy ngo n'ubuzima bwanje ntashaka gushira hanze kuko mva comedy ntwigo turabeshana iyi game naje ndayigusangamo ngo ntunzwe na comedy niko buze oya buze ahanini point yawe ahanini garagara ni comedy ni ntunze nimba nta kazi ka misi yose ugira inyuma ya comedy umusude oya inyuma ya filme dufise ubundi buzima mubyo turabayeho tubuzafise ubundi buzima kandi dufise n'ibindi dukora reka hari ibyibanga hariyo n'ibindi nkenera kuvuga kugira bifashe kuri 11 hari jo ndi umukameraman wa mariage anniversaire aranafotora neza ndi umufotographe ukeneye yego amafoto meza cyane iki urumuki ndi umufotographe subira mbaze urumuki ndafotora ndigafotozi guma hamwe nera ko ariko tutwenze nisanga nagiye gufata aha nese umugore wa okay urumva rero ukeneye umudufoto twiza yondondera je nkamukorera umuti mariage video ifoto byose ndakora ariko hari nibindi nkora none nk'ubu Camari kurafotora umuntu nka Camari karafotora umuntu azikora umukomedi ngenda nifunza agatambara niyo mpamvu kubera umuntu wosanga ari amafoto yose umuntu yatwetse bakaza ngo ni postere ngo imariage kare y'umunezero kumbe ari katwenga gusa kubera abona ari Camamare Rita niki kintu wobwira abantu oya apane cyo wobwira abantu niki kintu muhanini wohanura abantu bakunda kudukurikirana kuko bana badukurikirana kenshi ari abantu bahora baca intege umuntu basha guca intege wa makomantere ugasanga umuntu mengo agufitiye ishari umuntu mengo ntiyifuza yuko wotera imbere n'abandi bantu nyene usanga bagutera intege ati komeza gumizaho nyene urashoboye ndamukunda Rita ndamufana ukunuku niki kintu hanini uronse nakanya keza ubabwira abo bantu jewe abantu bantera intege kwanza Imana bahezagire nukuri bahezagire cyane hama n'abatantera intege bambwira ko ntashoboye Imana bahezagire kurusha ntibaze bigera babura amamega kuko nibombwira nabi batankurikiranye nukuri mwese mugume muza mwese mugume mundaba nta mikindi naco je sinzohagarika uyu mukino jewe narinjiye nta kintu na kimwe gihari kizonkura muri game urupfu gonyene ibindi vyose je mukino narinjiye nariyemeje kandi nzoguma nkora d'abord sinatangiye gukora ngo nshimisha abantu jewe ndi kukazi ndafise ico ndiko ndarondera ndafise vision gukina ibi bintu je ndashaka nzogere kuri iki kintu ndashaka ko nzoza ndahagarara mu makungu bavuga ati umurundi kazi ni gakobwa yego nzana bavuga gakobwa rero ivyo nibishaka kunca intege kandi kindi naco abantu batubwira ntidushoboye baba baturavye nabo nyene bubahwe umuntu ashaka kubwira n'abatagukurikiranye murabume mbaka hano wakinye nabi umeona ne dusubirira biyindi igikuri nico kandi wewe udahari nione nisinogira ingufu zo gukora cyane kugira ndakwemeze haje munakubwira ngo hantu gakobwa wakinye nabi ubonye ya commentaire ugacusubiza inyuma video vyafire nubwo ashizemo inzigo akani ivyo anagiyo ngira gutya iyo ngira gutya ko zakari kubwenge ukurikiye ugasanga nivyo kindi undi mwanya nawo ugasanga undi mwanya ugasanga barakubesheye undi mwanya areka ivyo bintu urumva rero bisaba ni nkiganwa umuntu ari mu kazi kandi kindi naco nkaje bavuze ngo gakobwa kina nabi gakobwa kina neza nuko mumbona
urazi imyaka je niba narakunze ibi bintu narakoze ibi bintu ntimumbone ntimumenye gakobwa uwo ari we ariko umuntu arinze avuga gakobwa ndavuga ati Imana ishimwe je kera nibuka nkitangura cano yanje umunsi kwiza 500 views nariguriye akantu umva igihumane yanje 500 bamaze kumbona numva umengo nibitangaza ariko revo ngeze kubo ndiko ndabona amamiliyaridi niyo nshaka ubu kwa mamire 30,000 nabonye 30,000 ubu two nivuze amamiliyaridi ubu ndumva yuko Imana impezagire ifaranga riboneke amagara meza aboneke abadusapotinga turabakeneye abaguza tunga badushiremwe imitahe kama dukore kabisa je menye izina ryawe ry'ukuri rero izina ryanje ry'ukuri nitwa Dusabe Rita ego nkaba ndumumama w'abana batatu indwi je munyamuci yambwiye ngo nindwi oya indwi arimwe batatu biwiwe ndabane biwi wahubutse batatu n'abandi urumva mama w'abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe hama kwizina nyene ry'akazi kanje benshi banzi kwizina rya gakobwa kabisa Camare wewe ujya hari abantu batazi izina ryawe gikuru naje ntagyonzi ntagyuze oya no kwinzi ko yitwa Camamare oya ni mama none iki kuri kugira habikire oya turimenye sanga yitwa ndiho mwazoza ngo umuntu yagize accident ngo yitwa ngo Nsanzugwimo Claude tukatatuka ntawe tuzi cyane bwatarika bavuga ngo ni Camamare wapfuye ibyo by'urupfu baca bafotora bagapostinga ati umuntu twavuze kuri karangamuntu ga Camamare ntiririko oya Camamare ntiririko oya maja mu make nta muntu ayishize inagiwe ubwo n'ubujangwe ese turabari jene ntidutinya kuvuga amazina kabisa je kwizina banyita ati Ndayikeza Eliazar Eliazar mugenzi wanje kuri Facebook mugasina niribi navyo waruzi niribi kuki ushinyama yo mahinya oya sizina giza cyane Eliazar ko ari umuntu atojyandika Eliazar umukobwa bamwita Eliezer jeba umuhungu akamwita Eliazar uri hasa no ndumuherereza niyo mpamvu afisina kabisa najagara yego ndabitaho ariko nivyo numuhererezi kandi yakuriye kuri 11 ku mapave kandi je nakuze ndigiswe cinobe kandi wakuze bashubona ibintu byinshi umunsi wa mbere kuri 11 ibikorwa rusange oya umunsi wa mbere nakunda je Camamare ikintu cyatumye kwanza ndabwiye abakunzi bacu ikintu cyatumye je nangura gukunda Camamare twa muri shooting umunsi umwe turi two dushutinganye n'inzu Camamare ngirira ikintu numva ndababaye ndambwira Camamare gaje singana nawe zuranyuba we ntanderugira ngo ngwini irondere ngira kwiye cyandamura ako kantu kaca kaja mu mutwe ako kantu niko siyo nahawe n'abavyeyi yambwiye ko nyene niyo nirondere wowe nawe ngwindara nirondere ngwira hagi ahubwo nakubashe barafise imbere kabisa uvuga ati rero rita urabona ibyo rusange byaho yakuriye Camamare batoragura ubuki hajya ubu utuntuze utwuma hari utuntu batoragura kuri 11 hajya wakuriye umunsi w'ikurusa hajya anya njewe ndero ofisi kweli n'umuntu je nyimba kama unaniona mimi mkosa adabu mimi sio mkosa adabu pale nakuwa nimeheshimu sana yani pale nimejikaza babu kwa wengine sasa wenye hawana adabu wenye tumekoma naye ni ule mwenye unasema ngo kichwa kiu lakini mimi mtoto mzuri hajya jema ndubaha ijya ndero ubona mfise kajya gato naho kabirobo nako nirondereye mta nako muvyeyi karimwe none wumva wowe wonziziki wibaza ko Camamare afite amashuri angahe Camamare oya mubaze koresha umwanya ntunteranye koresha umwanya mwibarize kubera ko umbaza je ugira unteranye mwibarize ufite amashuri angahe mu ni kuri kw'Imana ntabeshe nje nararahiye ibintu byo kubesha je sinizi nta nuwa mbere ufise nyimba harakantu hora wumva nyimba navuze akantu ni kamecha ni yaje tuzi gusomaga nivyo wirondere nivyo nirondereye ubu rero ntuzi kwandikana abana kwandika mani njewe ndabizi kandi neza cyane Kiswahili Kirundi fresh kuri disora yigiriye no sikuvuga ngo sinize narageze mu wa 4 4e primaire nyuma tari 5e menga nize trimestre ya mbere nyuma ya kabiri ya gatatu nayo nize yaciye aheza yaronke diplome 5e primaire trimestre nuko babivuga trimestre nivyo wobimpo oya arivyo wirondere ego reka ndabashimire cyane bakunzi bacu bo twabanye neza hano kumenya kuvuga ururimi kari mpaka ngo wige mu mashuri no kandi ni gifaransa none nta gifaransa nzi je yaho ntiwonjana
gusa kucongereza nubwo no kwishyura no byumva uvyumva ya ariko ndabyumva byo gusaba ico kurya kore bivanye ariko nutwo uvuga nti Kuko na Diamond ntiyize. mugara Harmonize ntiyize. fonda nawe urashobora no gusezera abakunzi bacu mu cyongereza kuri message ndanakwandikira ariko apana birenze tujya duto twikuramo Morning. ariko ngo mvuge ngo nka reka Camamare rero adufashe asezera abakunzi bacu mu cyongereza cyo dusezera mu cyongereza Okay, nane kubera ko wumvise nakubwiye yuko ndabyumva Bari naguteranye n'abantu. ni kuja ku mecho ni check waego oya sindi twenge twugara umuntu wari nabyase no haje n'abantu batabara bahina ntaduteranye kwanza babyumvise sinite ntaza ngoruye mu mumbarize bagozi bacu reka ndabashimire cyane bo reka ndabwire yuko abantu bice bikatika reka namure kwetse mureke mpeze ibyo murabandanya muri kuko nivyo nari nabasaze mu kara ahubwo bahombye batabibonye akenesta kanani bo bakunzi bacu reka ndabashimire cyane ndabakunda behind camera yari Pax Araba ayo masanamu nayo n'amajwi yari Camamare na Rita aka Gakobwa ndabakunda cyane tubanaye dushigikirana dukunde ibikorwa by'ana by'igihugu ewana mama yangu ni hatari bye bye ni mama